Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya gushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira imahazwa Emilienne Sibomana yarejejwe ariko aracapfunzwe twaheruka kubaha agakuru keza ko Emilienne Sibomana yejejwe na Cour d'appel ya Gitega ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'indwi 2024 vyaragoranye ko Emilienne Sibomana hamenyeshwa urubanza CNIDH yabigiyemwo kugira ashobore kurumenyeshwa ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi 2024 ariko naho nyene ntiyasohotse umunyororo Parake General yitwaza ngo yarunguruje muri gasamburamanza ariko ikibagiza ko ku vyaha bito bito itegerezwa gucirekura umunyororo CNIDH yemeza ko n'abacamanza bamwejeje bariko baraterwa ubwoba akaba ari akamaramaza mu gihugu vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Jean Nduwimana hashikiriza ko abakongomani bashorera igitoro mu Burundi bari gusahurwa izuba riva umuvugizi w'ishirahamwe Oricome Jean Nduwimana haranegura ingendo y'igipolisi c'u Burundi kiriko kirasahura abakongomani bashorera igitoro muri zone Gatumba komine Mutimbuzi abo bakongomani bakaba bari bamaze iminsi bashorera igitoro muri zone Gatumba aho bavuga ko banyazwe amabido y'igitoro hagera ku bihumbi 4,500 ku munsi wa kane w'indwi irangiye bikozwe n'igipolisi inyuma yaho mu gihugu c'u Burundi hibonekeje ikibazo c'igitoro mbere kigiye kumara imyaka ibiri abanyagihugu bava muri Kongo bamaze iminsi bashorera igitoro cabo muri komine Mutimbuzi zone Gatumba kandi ico gitoro kikaba cari kimaze iminsi gifasha abatari bake mu Burundi kuko bakironka vyoroshe aho ubona ko muri Kongo hoho atangorane y'igitoro ihari vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gabriel Rufyiri hashikiriza ko ubutaratari bwo bubuze mu Burundi habuze intwaro nziza uwurongoye ishirahamwe Oricome Gabriel Rufyiri havuga ko hatabuze ubutare bwoteza imbere abarundi ariko ikibazo ari intwaro mbi ubukunzi bw'inda kubura intwaro imurikira bose hamwe n'igiturire ari vyo nkomoko y'ubukene buri mu Burundi ibi hakaba yarabishikirije inyuma yaho hatorewe ubutare bwa Casterite mu ntara ya Kirundo inyuma yaho hatorewe ubutare bwa Casterite na Koruta mu ntara ya Kirundo bungana n'amatoni miliyoni 12 n'ibihumbi amajana 7 abatari bake bavyumvise baranezererewe bibaza ko kumbure ibihe bigiye guhinduka mu Burundi ubwo butare bugateza imbere Uburundi ivyo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye akaba yaravyishimiye cane akaba yaranavuze ko Uburundi bugiye gukira mbere bagafasha n'ibindi bihugu ino nkuru nayo ku buryo bw'idonido ni mukanyi ntuje kure nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko umurwi mushasha w'abagwanyi boba waragiraniye ubucuti n'umurwi M23 ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuryango w'abarombi wo mu ntara ya Shopo warandikiye uwurongoye intara umushikiriza amakenga ajanye nuko hoba hari urunani rwoba ruriko ruravuka ruri hagati y'umurwi w'abagwanyi muri ico gihugu n'umuhari M23 abarombi basaba ko igisirikare ca Kongo cokongerezwa mu ntumbero yo gukingira teritware yabo ihana urubibe na Rubero muri Nord Kivu ahacumbitse M23 urwo rwandiko rwatewe ko umukono n'abantu 116 bo mu muryango w'abarombi rwerekana ko uruhara rw'umurwi witwaje ibigwanisho w'uwiyise General Shokoro n'abagwanyi ba M23
Awasamango umwe mu bateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko ibintu bitoroshe. Si ayo gusa, vyinshi kuri ayo makuru mu buryo bw'idonido ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza, canke ijambo s'abone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko imahazwa Emilienne Sibomana yejejwe ariko agipfunzwe. Twaheruka kubaha agakuru keza ko Emilienne Sibomana yejejwe na Cour d'appel ya Gitega kw'igenekerezo rya 2 z'ukwezi kw'indwi 2024. Vyaragoranye ko Emilienne Sibomana amenyeshwa urubanza. CNIDH yabigiyemwo kugira ashobore kurumenyeshwa kw'igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi 2024. Ariko naho nyene ntiyasohotse umunyororo. Parquet General yitwaza ngo yarunguruje muri Gasamburamanza. Ariko ikibibabaza ariko ikiyibagiza ko ku vyaha bito bititegerezwa guca irekura umunyororo. CNIDH yemeza ko n'abacamanza bamwejeje bariko baraterwa ubwoba n'akamaramaza mu gihugu. Emilienne Sibomana yahagaritswe muri Nzero 2023. Yazize ko yamenyesheje umushikiranganji w'indero ko abanyeshure b'abigeme biga kw'ishure Christ Roi ry'Igitega bafatwa ku nguvu n'umuyobozi w'ishure Patiri Laurent Ntakarutimana. Ivyo akabikorera mu biro. Emilienne Sibomana yari yasavye umushikiranganji François Havyarimana ko yomuha ayo makuru ari babiri, ariko umushikiranganji amutegeka kubivuga ku mugaragaro. Bimaze kuvugwa, François Havyarimana ntaco yakoze vuba bwango ngo aje guhinyuza ivyemezo yarahejeje guhabwa. Ntiyigeze yerekana umutima wo kwitwararika ineza y'abo banyeshure b'abigeme. Bukeye Emilienne Sibomana niwe yahagaritswe ngo yambitse ibara Patiri Laurent Ntakarutimana. Ubu arakwije umwaka n'inusu mu munyororo. Igihugu c'akarenganyo gusa. Ibiriko birashikira Emilienne Sibomana vyerekana ingene Uburundi bwiziziye n'akarenganyo. Iterabwoba ku bacamanza berekanye ubutwari mu guca runo rubanza naryo ryerekana ingene umucamanza atagaciro ahabwa mu Burundi, ari naho biva ko uwukomeye wese amukoresha ivyo ashatse. Inyifato y'umushikiranganji François Havyarimana muri kino kibazo irateye isoni. Nta nyifato y'umuvyeyi yamuranze, aho kwitwararika abana yitwararitse abakomeye. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona we bisigaye binagoye kuronka ico twomuvugako. Kubona twama twerekana abantu bahejeje umunyororo ariko bakaguma bapfunzwe, kubona tumwereka abejejwe bapfunzwe ntihagire ico bimubwira, ntabereye kwitwa umushikiranganji w'ubutungane. Umukuru w'igihugu nimba akinezwa ubutungane nabogoze Domine Banyankimbona ntaco amaze. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe kuri Facebook. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko umurwi mushasha w'abagwanyi woba waragiraniye ubucuti n'umurwi M23. Umuryango w'abarombi wo mu ntara ya Shopo warandikiye uwurongoye intara umushikiriza amakenga hajanye n'uko hoba hari urunani rwoba ruriko ruravuka ruri hagati y'umurwi w'abagwanyi muri ico gihugu n'umuhari M23. Abarombi basaba ko igisirikare ca Kongo cokongerezwa mu ntumbero yo gukingira teritware yabo ihana urubibe na Rubero muri Nord Kivu ahacumbitse M23. Urwo rwandiko rwatewe ko umukono n'abantu 116 bo mu muryango w'abarombi rwerekana uruhare rw'umurwi witwaje ibigwanisho w'uwiyise General Shokoro n'abagwanyi ba M23. Awasamango umwe mu bateye umukono kuri urwo rwandiko havuga ko ibintu bitoroshe. Muri groupement Banibodi no muri groupement ya Roya, Shokoro yaramaze gushirayo leta yiwe. Abagwanyi ba M23 bakorana nawe. Turegereye teritwari ya Rubero muri Nord Kivu aho M23 ikorera cane.
ni urugendo rw'umunsi umwe gusa n'amaguru uko akaba ariko agabisha abarombi basaba ko hogwizwa igisirikare ca Kongo mu ntumbero yo gucungera uburere bwabo dusaba umutekano ukwiye abasirikare mu burere bwose mu ntumbero yo gukingira abasivili ubu ni bake cane ni nkenerwa ko dukinga ko abaroberi bo muri Nord Kivu binjira muri Shopo indongozi zo mu ntara ya Shopo ziremeza ko hari abasirikare babo b'abashokoro muri teritwari ya Bafwasende ariko ntibemeze ukwiyunga kwabo na M23 barabeshuza kandi ko Shokoro yoba yashizeho abakuru bashasha b'amagurupoma haracibonekeza imishamirano muri ako karere n'umuryango w'abarombi ubandanya usaba ko wotabarwa vuba kandi bikwiye mu kwirinda ko ibara rigwa ugukorana hagati y'imirwi y'abagwanyi ba M23 vyerekana ko umutekano ushobora guhungabana cane mu karere bisaba ko indongozi za Kongo zitanga inyishu uko akaba ariko bibonwa n'abaserukira rombi ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwifurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira umunsi mwiza